Turabarambuje cane bene data bakunze ikiganiro igitondo gishasha. Amahoro y'Imana niyo tubipfurije kugira kandi ngo ashishikare kubona namwe mu byanyu no mu banyu. Turabaye kandi kaze muri kino kiganiro igitondo gishasha tuno munsi, aho mutaramenya na jewe Janze Imana irambona nkaba ari jewe nsanzwe ndagitunganya kandi nkaba jewe ndagishikiriza uko bukeye ko bwize yo catunganizwa. None ndafise ijambo ry'Imana ngomba ko dusangira mu kiganiro igitondo gishasha tuno munsi. N'amajambo dusoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo igice ca 5, uza gusoma umurongo w'13 wonyene uzobuhaye, hanyuma duce dusenga Imana twumvise ico Imana iganirije imitima yacu muri kino kiganiro igitondo gishasha tuno munsi. Dusoma aya majambo indanzi y'umutwe yayo ivuga ngo abakristo nibo munyu w'isi n'umuco wayo. Umurongo w'13 uvuga ngo muri umunyu w'isi, ariko umunyu iyo ushize uburyohe uba ukiryoshwa n'iki? Ntaco uba ukimaze atari ugutabwa hanze ugakandagirwa n'abantu. Imana yacu nishimye. Nano majambo twumvise dusomye ngahaye aya majambo kubasanzwe bakurikirana bino biganiro bisanzwe bitambutsa kuri runo rubuga rwa Ntambwe Data TV. Duha tubabwira yuko aya majambo ahera muri kino gice ca 5 ku murongo wa mbere, akabandanya mu gice ca 6 no mu gice c'indwi. Ukuvuga bino bice bitatu canke zino chapitre zitatu zigize umugwi w'inyigisho bavuga ngo ni inyigisho zo ku musozi. Izo nyigisho zo ku musozi ni inyigisho novuga ngo nizo ndende zibonekana Yesu yigishije ari ahantu hamwe mu kibanza kimwe, akigisha hanyuma akabona guhaguruka uko aje kwigisha. No kuvuga bibonekana ko ariho yigishije doctrine yiwe, inyigisho zigize novuga ngo inyigisho yarafise yigishije akiri mu isi, ubutumwa yarafitiye abantu, ubutumwa yarafitiye isi. None rero ngomba kuvuga yuko ngaha tuzaba tubivuga ko birebire byose, turifuza kuzobivuga ko byose izinyigisho zose mu bice, mu maparti kumbure, mu bice igice ca mbere, igice ca kabiri, igice ca 3 kugira ngo tuzivuge neza. Ariko mugabo uwe tugomba gukoramo kano kantu konyene muri zino nyigisho rero yigishije. Yigisha avuga ngo abakristo nibo munyu w'isi n'umuco wayo. Aha kubera arico gihe yari karatanguza igikorwa ciwe mu isi, nibwo butumwa yari karatanguza, yari karubaka. Novuga ngo abandi mbere nigize gusoma commentaire yivuga ngo kurya ngo abantu baforoma ikiroberi nabo ngo burya ngo uyu mumetre ngo ni nkaho yaragize ikiroberi ciwiwe, yaragize abigishwa biwe, abadisciple biwe, yarazanye inyigisho ziwe kandi zafatwa nkaho ari umuntu novuga ngo w'intagondwa canke umuhakanyi, kubera ko vyabonekana avuguruza ibitare bike mu byari bisanzwe bigize inyigisho nyinshi zigishwa ico gihe. Hanyuma rero mugabo tutagiye muri birebire kubera kino kiganiro kidahari gifise intumbero yo kuteba, ahubwo gifise intumbero yo kunyarutsa kugira ngo kumbere ibijambo umuntu yiyumvira ko amedita ko hanyuma yirigwana naryo ibikorwa vyiwe vya misi yose. Ni kuvuga rero aya namwe mu majambo yigishije. Yigisha rero ku kuntu abakristo, abamukurikira, abamwizeye, abahisemwo kuba bigishwa biwe, abahisemwo kumwakira, abahisemwo Yesu ngo ababere umumetre wabo, ababere master, ababere rabbi, ababere mwigisha, ukuntu bameze, uko bakwiye kumera. Yari kabereka rero yuko abamukurikira, abamwemera, abamwizera baba bahindutse umunyu w'isi. Umunyu rero wari ufise ikintu kidasanzwe muri kahise mu buzima bw'Abisirayeli, kuko umunyu wari ukuntu ngo Abisirayeli iyo bagomba kugira isezerano ry'intahava, isezerano rifise amanova ngo amahani, bacana amahane, bahana amasezerano bavugana yuko ata muntu azorihindura iryo sezerano. Iryo sezerano bagita ngo ni isezerano ry'umunyu. Isezerano ry'umunyu yo mu Bisirayeli ryari isezerano novuga ngo ntahinduka, ntabanduka, ntayegayizwa, ata muntu n'umwe ashobora kurihindura. Isezerano novuga ngo ryari isezerano ritegerezwa kwitonderwa,
byanka byakunda isezerano ry'umunyu. Mu Bisirayeli rero hari ikintu bita ngo ni isezerano ry'umunyu. Imana isezerano yarasezeranye n'Abisirayeli ryari isezerano ridahava, ryari isezerano atakintu corihindura, ryari isezerano ata mwana w'umuntu ashobora kurihindura. Mu yandi majambo ryari isezerano ry'umunyu. Imana yacu nihimbazwa. Hanyuma kandi ikindi kintu nabonye mu makomantere ya Bibiliya, umunyu burya ngo umunyu mu Bisirayeli barawushira mu bimazi, bijya bimazi ngo bashikanira Imana, umunyu ngo barawushiramwo. Kubera iki bashiramwo umunyu mu bisanzwe ngo kiriya gihe cya kera amafirigo ataraza, hataraboneka amafirigo ngo abantu babike inyama n'izindi mboga zononekara muri firigo kugira ngo ntizihave zipfa, ivyamwa, imbogaboga n'imboga zinokuvuga ngo inyama, akaboga, murabibona imikeke n'ibindi. Kiriya gihe ngo ubuhinga bwari buhari ngo babika ibyo bintu bishobora gupfa n'ingoga, babibikamwo umunyu, bashiramwo umunyu. Bashizemwo umunyu rero ngo nimba inyama zari guhava zononekara inyuma y'iminsi 2, kubera ko bashizemwo umunyu byasigura ngo bongereje igihe cyo kubaho kw'izo nyama. Mu yandi majambo umunyu akamaro kawo warongereza ukuramba, warongereza iminsi yo kubaho. Nimba ibintu byari guhava byononekara mu minsi 2, ariko umuntu ashizemwo umunyu ibyo bintu byaca biporonja dire de vie yacu, espérance de vie y'ibyo bintu yaca yiyongera kubera ko bashizemwo umunyu. Umunyu wari ufise ikimazi kidasanzwe cyo kongereza espérance de vie. Abisirayeli rero ngo iyo bashikaniye Imana ibimazi byabo bakabishiramwo umunyu, ngo baragenda bakabishikanira Imana. Iyo babishikaniye Imana rero ngo byarabisigura ngo ni nk'abo baba bariko baravuga ngo Mana nyene amahoro, Mana muremyi w'ijuru n'isi, uhoraho segaba, Mana yacu twizeye, ibi bimazi byacu tugushikaniye tubishizemwo umunyu. Kubera ko twebwe Abisirayeli turazi neza yuko umunyu ari ikintu kidasanzwe. Umunyu wongereza iminsi yo kuramba, umunyu wongereza iminsi yo kubaho. Turazi ko umunyu ibintu tuwushizemwo tuba tuvyongerereje espérance de vie. Natwe bino bimazi tugushikaniye nitugomba yuko bizova imbere zawe, nitugomba yuko vyononekara, tugomba ko bizohora imbere zawe bituvuganira, tugomba ko bizohora imbere zawe biduserukira. None rero kubw'iyo mpamvu dushizemwo umunyu, kubera umunyu twarigishijwe neza, turamenya yuko ibi bimazi tubishizemwo umunyu, uyu munyu uzobizigama, uyu munyu uzotuma bidahera, uyu munyu uzotuma bino bimazi vyama imbere y'inyonga zawe, uyu munyu uzotuma biramba. Kandi bimazi vy'amashika ngo tugushikaniye n'ivyahora imbere zawe bizotuma uturabagiza, bizotuma Mwami utugirira imbabazi, bizotuma udutabara ku munsi w'amagorwa, bizotuma nitwategwa n'abansi bacu uturwanira, utuneshereza intambara zose zizodutera. Kuko ibimazi byacu tugushikanirana naryo birimwo umunyu, bizokubaka monima, bizokubaka icibutso imbere y'Imana, icibutso kitavaho, icibutso kidahera, icibutso kizokwamaho ibihe bitazoshira. Ni nk'aba bavuze ngo rero ibi bimazi bizokwameho imbere zawe, bidahera, bidapfa, bitononekara, bitabora, kuko twabishizemwo umunyu ubirinda kubora. Imana yacu nihimbazwe. Hene data bakozi ba kino kiganiro igitondo gishasha no munsi. Niko ndabona umwe ngomba fasaga maze umwanya muremure kandi atariyo ntumbero nari mfise. Hanyuma ikindi naco ngo umunyu, aha gituma Yesu yavuze gutya rero ngo iyo umunyu ushize uburyohe ngo nta kindi ubu kimaze atari gutabwa gukandagirwa. Kiriya gihe muri Palestina ya kiriya gihe ca Yesu, umunyu wakoreshwa ngo ntiwari utunganijwe mu buhinga bwa none nk'ubwo tubona muri kino gihe.
uwo munyu w'ico gihe ngo wari umunyu bakura ku kiyaga bita ngo ni mer morte mu gifaransa, twavuga ngo ni ikiyaga gipfuye, sinzi ibintu nk'ibyo nyine mu kirundi. Hanyuma rero ngo uyo munyu ntiwari ukozwe neza. Uyo munyu rero ngo hariho ibintu byawonona byashobora kuwica. Ibintu byashobora kuwica ngo n'igihe bawubitse ahantu uruzuba rushika. Uyo munyu ngo wakiwe n'izuba kubera ibintu bawuvanga mu kuwuhingura bitaye ibintu nyene byo mu buhinga bwa none nk'ubwa kino gihe, ngo iyo wakiwe n'uruzuba uwo munyu warononekara. Umunyu w'ico gihe mu gihe ca Yesu muri Palestina ya kiriya gihe. Ikindi naco ngo cashobora konona uwo munyu ngo igihe uyo munyu unyagiwe habaye imvura ikawugwamwo canke batawukingiye amazi akawusesekamo, umunyu ngo wakiwe n'uruzuba warononekara muri ico gihe. Kandi niyo imvura ngo canke amazi awusesetsemwo ngo waca wononekara. Kandi ngo umunyu w'ico gihe rero ntuzi uburyohe bwawo, akanovera kawo, saveur yawo yari irreversible, ntiyagaruka, ni ukuvuga wononekaye, waba wononekaye nta kindi kintu na kimwe uyo munyu bashobora kuwukoresha s'il vous plaît. Kubw'iyo mpamvu rero ngo abaherezi i Yerusalemu mu ngoro y'Imana, kubera yuko mu rusengero Yerusalemu mu bubiko hama hariho umunyu abaherezi bakoresha bakawuvangana bya bimazi bashikanira Imana y'Abisirayeli, ngo bice bisigura yuko ibyo bimazi bashikaniye Imana bipfuza ko bitazokononekara. Wa munyu wo mu bubiko rero bwo mu rusengero ngo iyo wononekaye, kumbure basamaye, kumbure habayeho herere, kumbure sinzi ko hoba haragereye, kumbure ukaba expire. Murabona ibintu nyene bahingura, haragereye bikaba expire bikaba perime, ibintu nyene nk'ibyo. Ngo umunyu rero iyo wamaze kononekara, kubera ko ata kintu na kimwe casubira kuwuryosha, no kuvuga ngo igikorwa wabusigaranye ngo abaherezi baca bawusohora ngo bagaca bawujana ngo hajya hanze ku muryango w'urusengero. Ngo hari ukuntu ngo usohoka ngo uva mu rusengero ngo hari hameze nk'ahantu nyine hameze nk'ahamanuka, kumbure ngira ngo kuva nk'ahantu hamanuka ama-escalier canke agasanga n'ama-escalier mugabo ugasanga kumbure hara ntihateze, ugasanga nyine ntihagize, ntihari plan, ntihagize. Rero ngo baca bawusanzaza kuva mu rwinjiriro rw'urusengero gushika hariya hantu akamanuka, novuga ngo kagarukira, kugira ngo bikunde abavuye mu rusengero bariko barasohoka bava mu rusengero gusenga Imana i Yerusalemu ntibanyerere. Igikorwa ngo wabusigaranye uwo munyu cyabaye cyo gusanzazwa gusa, abantu bagaca bagenda barawukandaga barawuhonyanga. Ibyo rero ngo niko bahora babigira muri kiriya gihe ca Yesu, niyo mpamvu rero byavuze gutyo. Rero umunyu ushize uburyohe by'ababiheze, nta kindi cyagarukana uburyohe. Rero Yesu ngaha rero ninga yareka ababwira ngo umviriza, ubuzima mw'isi burabishe, mw'isi huzuye imijyano, mw'isi huzuye intambara, mw'isi huzuye urwanko, mw'isi huzuye amacakubiri, mw'isi huzuye akarenganyo, mw'isi huzuye abantu bicana, mw'isi huzuye ibyaha by'agahomerabunwa. Ni ukuvuga harakenewe ikintu cotuma ubuzima mw'isi buryoha, ikintu cotuma ingo n'imiryango harimo induru zihera, hagasubira hakabaho umubano uryoshe, umubano wo kwiyumvanamwo, umubano w'amahoro, umubano w'urukundo, umubano w'umunezero. Mu yandi majambo ni nkaho Yesu yarababwiye ngo mwebwe rero mubaye abigishwa banje, ndabagize umunyu w'isi, ni muri nk'ipiripiri ya bushara, ngo mugende muravava abantu bose bababonye, abantu bose mubana nabo mumere nk'amahwa bahanda. Ariko umwigishwa wanje jewe Yesu Kristo, umwigishwa wanje yemeye kuba umwigishwa wanje, aba yemeye kuba umunyu ugenda kuryosha ubuzima bwari bubishe. Hariya mw'isi ubuzima burabishe, ariko abakristo, abakizwa, abigishwa banje bariho ngo basubire gutuma ubuzima buryoha. Urazi umuryango urimo umukizwa afise ingeso nziza, yifata neza, asenga Imana mu mpemu no mu kuri, akora ibyiza, adakomeretsa abandi, adapfitaza abandi. Uyo muntu atuma mu rugo iwe haba amahoro, uyo muntu atuma aba bana nawe biruhuta bakavuga ngo naka tubaniye neza.
naka n'umwana mwiza, Imana yacu nihimbazwe. Mw'isi rero ubuzima burabishe, ariko icotuma ubuzima buryoha ni ingeso nziza z'abakristo, ni ingeso nziza z'abakizwa. Abakizwa rero ni umunyu w'isi. Kiriya gihe umunyu ushize uburyohe byaba bihize, ariko muri kino gihe Yesu abasha gusubiza uburyohe mu munyu, ari wo mwigishwa wiwe, ari wo mukizwa yari yavuye mu munyu. Kubera umukizwa birashika akagwa, birashika agasubira inyuma, birashika akabivamwo, birashika gusanga asigaye akora nk'iby'abandi bose. Mugabo iyo yihanye agasubira akavuga ati Mana usanze narahindutse, ibintu bimeze nabi, ibintu bimeze neza, sigaye nigenza uko nigombeye, uburyohe bwaraheze muri jewe, ariko ndagomba ngusubizemo uburyohe. Naho kiriya gihe bitakunda ko uburyohe busubira kuboneka, ariko ndagomba ngusubizemo uburyohe, kubera ubu uri ku ntebe y'imbabazi. Ubu birashoboka, si bya bindi bya kiriya gihe, ubu birashoboka ko nsubizamo uburyohe. Umuntu asubiye kubwira Imana, Mana nungwize ko imbabazi ibyatumye uburyohe buhera muri jewe, ndabyihanye, Imana imusubizamo uburyohe. None rero nuko nta n'amajambo, nta magwa arahogwa, ntawo bivuga byose ngo abiheze. Ariko mugabo rero ngomba kuvuga iki? Mbega uri umunyu w'isi, ingeso zawe zerekana ko uri umunyu w'isi, inyifato zawe zerekana ko uri umunyu w'isi, ibikorwa ukora byerekana ko uri umunyu w'isi. Ubwo mu kibano bogushingira intahe ko uri umunyu w'isi, bariya musengana, bariya muririmbana bokwemeza ko uri umunyu w'isi. Ubwo wewe ni piripiri ya bushara, ubwo wewe nturi inkozi y'ikibi, ubwo wewe nturi umuntu abana nabi n'abandi, wewe nturi bususa ntumbabe, wewe nturi ntungome ntunkoreko, wewe ubwo nturi umuntu mubi muri sosiyete. Ugasanga abantu niyo userutse baca batangura kuvugira mu n'amatama, kandi witwa ngo uri umukristo, warabatijwe, urasenga, uraririmba, mbere ahantu ugasanga ni n'umukozi w'Imana, ni umupastori, ni umubikira, ni umupatiri. Mugabo ugasanga abantu babana baramuzi ko uyo muntu adashoboka, uyo muntu ni kigonde, uyo muntu ni intagondwa. Sinzi ko ndavuga ngo yawusama bene cyangwa ni intagondwa, ni umwihebyo mu muhari w'aba arikayida n'abandi. Sinzi wewe mbega wishize ku munzane. Ubwo by'ukuri aba bantu Yesu yabwiye ngo muri umunyu w'isi, wewe ubwo uracara umunyu w'isi cyangwa karabaye? Hariho inkuru nziza ngufitiye, nuko naho kiriya gihe umunyu ushizemo uburyohe bitakunda ko usubizwamo uburyohe, ubu hoho siko biri. Yesu aracari ku ntebe y'imbabazi, hamwe wo kwihanuka mubwira ngo Mana mbabarira, byarangoye, sanze nsigaye n'umupagani, sanze umunyu waraheze muri jewe, sinkiri umunyu w'isi, aho ndi ibintu ntibigenda neza kubera ingeso mbi ziwanje. Niwabwira Imana, Imana ikikuguza ko imbabazi, ituma wemerwa, hamusubire kuba ufise uburyohe muri we. None nta n'amajambo nari mfise, tuzoshira mu kiganiro igitondo gishasha cy'ubutaha. Dusenga Imana. Mwami Yesu, turagushimiye cyane kubwa n'amajambo twumvise atubwiye ko turi umunyu w'isi. Umuntu wese yisuzumye agasanga ingeso ziwe n'imfato ziwe n'uko nabanye n'abandi, ntakiri umunyu w'isi, yarahindutse, yabaye umupagani, ariko akaba yemeye kuvuga ngo Mana mbabarira, ndagomba gusubira kuba umunyu w'isi. Uyo muntu numugirire neza, umushitse ko gusubira kuba umunyu w'isi. Mu izina ryawe ryera Kristo, tubyizeye. Amen.